N'akanyamuneza kenshi cyane mu kwakira umutumire muri studio zo Kugasaka TV imbonesha kure yanyu. Umutumire aje asanzwe azobereye cyane mu bintu byo gukorera hamwe bimwe twita amakoperative. Umutumire tugwaye ikaze wisange. Murakoze cyane kumpa ikaze. Ugira ko widondora n'umuradukurikirana. Nitwa CIZA Eugène, nsanzwe ndongoye hamwe koperative Sojead. Sojead mu majambo yose bivuga gute? Ni koperative yitwa Société des jeunes engagés dans l'agribusiness pour le développement. Yihaye intumbero yo gukorera mu gisata c'uburimyi na cane mu gisata co kugwiza imbuto. Korana n'urwaruka kugira ngo abajene bamenye kurima kijambere, hanyuma babone yuko mu burimyi harimwo iterambere nka kurya bahurumbira ibindi bisata mu kwishingira imirimo yabo, bahurumbire no n'igisata cyo kugwiza umwimbu mu burimyi kugira ngo igihugu naco kihatorera koyoka. Nk'igihe urwaruka rwishigwa kwijukira ibikorwa byo kurima nkuko tubona bahurumbira ibisagara, igihugu cyo bashoboroye. Mukorana no rwaruka rumeze gute? Bisaba kugira uwo muntu yemerewe kuja muri koperative yanyu? Icambere cyo no kuba kunda ibikorwa bijanye n'ivyo burimyi, hanyuma ukaba kandi ufise umuhamagaro wo kugira entrepreneuria, kwihangira imirimo. Hanyuma rero n'urwaruka rukimara rureje amashure, abashomeri canke abo amashure bitakunze ko bayamara, umugabo bashobora gukorana mu bikorwa byo kurima, bose turi kumwe mw'iyo societe koperative. Mushika igitigiri c'abantu bangahe? Turi 20 bose hamwe, twese hamwe turi 20. Yego dushira ingufu hamwe tugakorera mu ico gisata. Yego. Murima ibiterwa bimeze gute? Mukorera ku buringanire bungana gute? Turima ibiterwa byose mbumbarugo. No kuvuga ibirayi, ibiharage, ibigori, ingano, amasaka, isoya, ivyo nivyo turiko turakorera ko cane. Yego. Hanyuma turimira ku hegitari zitanu, no kuvuga umwaka uheze twarimye ku hegitari imwe y'ibirayi, ariko kuri isuka ya gatasi turiko turatangura, turiko turarima dufise hegitari zitanu. Hegitari imwe iri muri Mwumba cyane ku mutumba wa Gitasi, iyindi iri muri Gashikanwa ku mutumba Nyarugunda, iyindi iri Ayingozi ku mutumba wa Camugani, iyindi hegitari iri ku mutumba wa ku Mugomera, hari n'iyindi iri Ibusiga. Hose niho dukorera. Yego. Iyo bisabwa ko muza gukorera nko iyo hegitari ku Mugomera, muca mugenda gute? Turipakiza, yego tugashikayo, kandi hariho ibikorwa bimwe tubwirizwa gutanga akazi, kuko urumva ko nizo hegitari zitanu zose nitwoze imatora abantu 20. Yego dukoresha umutahe kugira ngo turime. Mu gikorwa nk'icyo muhura n'impamba nyinshi cyane ndabizi. Ushobora kuvuga zimwe muri zo ukabwira abari mwaradukurikirana kugira ngo bamenye neza ko igikorwa muriko atari igikorwa kidasanzwe. Mu by'ukuri igikorwa turimo c'uburimyi ni igikorwa kidasanzwe kuko kirimo ibisata byinshi: kurima, korora, kurudandazwa, ibintu byo guhingura. Umva ko kigizwe n'ibisata byinshi, mugani ko kirimo n'intamba nyinshi. Harimo nko kutaronka nk'ibyo dukeneye ku kiringo nyene ku mwanya biba bikenerewe. Ugaca usanga nk'ifumbire gato iba yaratevye, yashobora kuducereza ku bijanye na kalendere twotegeza guterera. Muba mukoresha fumbire ya fomi canke genda gute? Mwe dukoresha zose, uyu mwavu w'ikirundi hamwe n'umwavu w'ikizungu, kandi ukabona ko mwimba ari sawa. Yego cane. Burya iyo urimye ukoresheje umwavu w'ubwoko bumwe, uwundi nawe akarima yayigize yose y'ikizungu n'ikirundi, ntimwigera mwimbura co kimwe. Nakaye kajambo mubwiye abiyumvire gushinga ishiramwe ihingura umwavu fomi? Je no bashimira cane kubera ko biriko biraterera mu kugwiza umwimbu. Yego je ndiyumvira, urabona ubu amasi yaratituze. Umukuru w'igihugu yavuze ati
umunwa wose uronka icyo urya kandi umufuko wose uronka amafaranga. Mukomera amashi. Yego cyane je mbere ndashimira cyane leta leta mpuzi ku bintu iri kiratunganye kuko nk'ibi bintu turiko turashika ko wanagomba turiko turafashwamo n'umugambi wa leta wita payifarbe. Yego baradufasha bakatuba hafi mu kuronka inyigisho zijanye no gukora neza kurima neza eka mbere wanagomba bakanadufasha kuronka nk'uburyo dukoresha biciye mu kushikira ingurane bitatuvunye. Urumva nk'ico cyose n'umugambi wa leta leta mpuzi yashizeho uriko waciuza kudusahiriza natwe kuri za tara twari dusanze dufise. Umva nta muntu reka gushimira mu by'ukuri ibikorwa leta kirakora. Umva ko ni ifomi rero nayo nyene iri kiratufasha kugwiza umwimbo kubera ko uwa matongo yaratitutse isi yaratitutse. Rero mugabo mu dukoresheje iyo myago duca twimbura neza tukagwiza umwimbo. Yego. Hanyuma nakaye kajambo wabwira mu gusoza ikiganiro ariko cyo nagira mbwire abari mu barakurikirana Kugasaka TV tugira duce tubandaniriza ikiganiro kuri terrain mu hegitari imwe iri ahantu bita igitasi. Restez à l'écoute. Ego ico ako nova ngahambwiye abariko batwumviriza ubwa mbere go ndashimira cyane televiziyo Kugasaka TV kuko iriko iradufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu gutyo abakeneye imbuto bariko barakurikirana ibiganiro bazomenye aho bazirondera imbuto nziza. Tubwira kutanga adresse dukorera aha ari kuri iri barabara LC quartier Gabiro imbere ya Rwaruka n'imbere ya sale y'abangikane. Hanyuma ndashimira cyane kandi n'umugambi payifarbe wa leta leta mpuzi kuko uriko urafasha cyane mu kumwiterambere ry'abantu bafise imigambi yo kwiteza imbere. Ego nkatumira n'abandi bajene bafise imigambi mugabo batabona uburyo boyishikako canke bakenera nk'inyigisho kwitura ico kigo aho ikigo payifarbe gikorera aha imbere ya petite arenga Ngozi barashobora kubafashamo. Ego nkaca rero nongera kandi nkatera kamo rwaruka vraiment nibijukira imigambi kwishingira imigambi. Urabona ubuzima bwarabuze mugabo si ukuvuga yuko umuntu akora azobura ikintu ashira muri wa mufuko. Nibijukira imigambi mbere cyane cyane nkabahimiriza kwijukira gukorera mu gisata c'uburimyi kubera ko ni gisata kirimo ibintu bibiri. Ubwa mbere umuntu aragwanya ubukene hanyuma ikindi naco umuntu aratera imbere n'igihugu kigatera imbere kuko igihugu gishingiye iterambere ryacu ku burimyi n'ubworozi nivyo byo gusanga biteye imbere na karorero ni nkuko mu muryango iyo abantu bararubusa nta terambere rishoboka mugabo iyo babanje bakarima bakagwiza umwimbu bakaronka ivyo bafungura ibindi bikurikira byose birizana. Yego cyane. Reka twashimire mutumire namwe murakoze cyane. Ariko tubandanize kuri terrain aho harimo hararima abanywanyi ba koperative ku mutumba Kitasi commune ntara ya Ngozi. Restez à l'écoute turi kumwe twese birashoboka. Kugasaka iko tuganira n'abantu rwaruka uriko muri koperative Sojead kugira ngo nabo bivugire akunguka ko kwa mwese tukadusabe
uwa mbere tudondora nitwaye irakoze Anita cyane baranyitwaye irakoze Anita ndi muri mu ishyirahamwe ya Sojead twaragiye mu ishyirahamwe kubera umuperezida wacu yatubwiye ati mwebwe rero ko muri abajene ngifise ingufu zo gukora turabasabye ntimwicare ingo tugende hamwe dukore turabe ukuntu twakora umugambi wo kuja mu burimyi ntitwari tuzi ko kuburimyi vraiment ngo twogera ahantu tugeze ntacyo twakunda ariko ubu ku rugero tugezeko tubona tugeze ku ntambwe ishimishije ubu bukene si bwinshi mu muryango kubera umubyeyi hari igihe byinshi usanga utabimusaba ugasanga nk'akarato majene bo b'abakobwa dukenera twishi ugasanga umubyeyi ugira uramusaba iki canke kiriya ugasanga biragoye turavuga ati twebwe turaje dukore turakorana hama kwera ubu turabona tugeze ku ntambwe ishimishije gose turahakora n'uburimyi gushikaho natwe tugeze iwacu turonka ubwenge bwinshi twavuga yaravuze ati burya abarimyi ko murima siko twese tunganya ubwenge urashobora kurima uba umunyagihugu usanzwe ugasanga ibintu uri kurarima ntibiko biratoka ntibiko biragenda neza kubera ubumenyi buke ugasanga ugiye guteragira muci ugasanga ugiye guteragira muci ntumenye ko imvura yaguye ngo uteragire ntumenye ukuntu nyene bimeze ariko uno munsi turamenya igihe je sinari nzi gutandukanya impeshi n'agatasi ariko ino saha turabizi wowe rero ugataka umuko ni keshi akunguko ni keshi cyane kubera ubu no muhira ngiye gukora nda pratique uburimyi ubumenyi twakoze ugasanga nyane turimbura bishimishije reka twegere urundi ruhande bakuta gutera musore nitwa Kugasaka Bertrand sawa yego ni sawa meze neza yego tugire Sojead yes sawa twese rwaruka wowe igihe umaze muri koperative umaze kunguka iki je nanje nk'umuje ibintu by'uburimyi sinarinda bimenyereye cyane kubera mu bisanzwe nakuriye mu muji mugabo rero kuvaho ntanguriye kuza mu ibi bintu byatumye menya ibintu by'uburimyi ntari nsanzwe nzi urwaruka tugendana batabikunda cyane bitabaraba bituma rero mbona yuko ibyo bintu nabijyamo bikanteza imbere mu gihe ubu hatabuze buriko buraboneka reka nibutse abakurikira Kugasaka TV iyi koperative ihuriyemo abahejeje amashure abasanzwe batanayarangije kugira ngo babashobore kuronka ubuzi butandukanye ni kuvuga ni koperative idakumira nico gituma umukuru wayo kabisa ari wo gushigikira hanyuma Bertrand wewe uri mu rwaruka rwahejeje amashure kubera iki wahisemo kuja muri koperative ntiwahitamo kuja kurindira mu gisagara nko abandi babivuga nase gugaya kazi kubera yuko abanyeshure benshi ubu usanga bakunda ibintu byiza gusa ntibamenya kwihangira imirimo baba bibaza yuko nyene mu muji byose ariyo bizobasanga niyo mpamvu je naciye mpitamo kuza mu by'uburimyi kubera mbona yuko ariho ubuzi busigaye bwinshi Kugasaka TV iraguteye intege ko wahisemo neza murakoze kundi ruhande turacabandanya duha ijambo abo bireba uvuge cyane Ines uraba hariya kuri televiziyo hariya wewe waje muri koperative ryari nako gatenge wambaye niho wagakuye wow kubera iki wahisemo kuza muri koperative yo kurima utagiye muri koperative yo korora inzuki utagiye muri koperative yo korora ingurube uhitamo kuja kurima kubera ibyo nabonye byiza cyane bitanga agafaranga okay kandi byafashije cyane sinari no kurima ubu nyene urarima kuva mu gitondo 12 kugira saa 9 utaruha yarabimenyereye umva ari sawa twegere urundi ruhande salama wewe salama meze neza cyane gose tugire ko Sojead twese rwaruka wewe waheje ryari muri koperative je ndashara umunyeshure gusa nyene ntango yubu ubu kubera nashatse kwiteza imbere kutagiye muri koperative yo kuba amatafari koperative
yo gukora ingwa uhitamo kuja muri koperative yo kurima? Nashatse kugira ngerageze kurima kugira no muhira hageze yuko tuja kurima nyene nkutsikira. Ukutsikira. Ugasanga nyene ndiko ndabimenyera. Akunguko gakomeye cyane umaze kurubona muri koperative. Nk'ubu unyi kubera yuko nari umunyeshure ndaca amahera nk'ubu unyi ngira ngo nsubiye ku ishuri byose nzimenya. Kubera kuvaho ndavye kuvaho ntanguriye gukora. Nzigurira isabune ubu unyikanda mbere nzigurira ndetse n'amakaye nigurire hageze ko dusubira ku ishuri. Usanzwe wiga he? Niga kuri lycée Huye. Uzoheza ryari? Arasigaye imyaka 3. Turaguteye intege. Wahisemo neza. Turacabandanya kubashikira ku ijambo kugira ngo mumve neza na neza ibyo turiko turavuga ko turimo turahuguza. Bagwita gute musore? Turashimira Imana Abdul. Tugire ko Sojead. Yes, abajene. Hanyuma wewe nk'umumambre canke umunywanyi amaze igihe muri koperative, ni kahe kunguko umaze kubona ngo mu gihe umazemo? Nakunguko nyene mbonamo sakandi. Uduzijwe? Nakunguko mbonamo nyene sakandi. Cambere ico mbona ni nk'icigwa ndiko. Ndacari umunyeshure ndacarimo ndiga. Ni nk'icigwa mbonamwo ku buryo niyo namara amashuri niyo nabura akazi kamwe sokora kandi kubera unarebye uburimyi nibwo butunze abantu benshi muri rusange. Reka tugushimira Abdul. Bakoze. Assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Twagarutse rero ku usanga arongo igishira hamwe canke koperative kugira ngo atubwire icasaba nka leta y'u Burundi canke abandi bantu bashoboye gufasha mu gisata no gushigikira rwaruka mu migambi yago. Urabona ko ariyo vizo canke ariyo mbono leta yashize imbere. Nyakuba usaba iki? No kuri murakoze mumbaje ikibazo novuga ntimunkoze ku mutima. No kuvuga nk'ubu ikintu nosaba leta nuko yoshigikira cane, ongera ko nkoze imvyeyi basha cane gose leta nkozi leta mvyeyi no yisaba yuko yoshigikira cane ama koperative ariko arakorera cane mu gisata c'uburimyi, kubera ko igisata c'uburimyi mu bisanzwe kirakenera umutahe munini kugira ngo umuntu akore neza yisanzuye, kirakenera umutahe munini kandi kubera ko kirahura n'intambamyi nyinshi. Mugabo iyo umuntu ariko arakora afise uwo muri hafi, izo ntambamyi ziragabanuka. Hanyuma ikindi naco nosaba nk'abantu baba basanzwe bakenera imbuto zirobanuye cyane gose, imbuto zirobanuye boza baratanga amakomande hakika. Kuko uvuze imbuto beshi bumva ko ari imbuto, mugo ushize ko zirobanuye urumva ko ari do qualité. Mu bisanzwe imbuto zitarobanuye ntiziba ari imbuto, gusa biba ari vyitwa imbuto. Rero abantu baba bakeneye imbuto boza baratanga amakomande hakirikana kugira ngo twe tuze kurima dufise isoko, ku buryo umuntu tugiye kumurimira tuba tuzi ati tuzohanaka, kandi nawe akicara agatuza akavuga ati jewe imbuto zanje ndazi umwanya wose nzozikenerera, hariho ahantu nzozitora. Yego. Koperative Sojead isanzwe ifise icicaro hehe? Mu gisagara ca Ngozi, quartier Gabiro, aha nyene kwibarabara avenue Ngozi, avenue Muyinga, RN6. Yego RN6 niho hari cicaro dukoranira. Donc rivi Muyinga riva mu Kindo rimanuka i Bujumbura. Yego cane ni hajya nyene. Yego. Reka rero tubashimire inshuti bagenzi banywanyi bimbonesha kure Kugasaka web TV ubutabazi butagira imbibe. Ingene mugenda mukurikirana ibiganiro byacu mu bisata bitandukanye by'igihugu. Ego hanyuma rero tubashimiye cyane ukuntu mugenda mutwereka ko muri kumwe nacu, ariko ubusanzwe arongoye koperative ngo harakanagira yongere ko reka tume sinorangiza ntashimiye cyane bimwe vyimva mu mutima Kugasaka web TV kone yadusanze ku kivi, kubera ko naho mwavuze ati ntimwoguma mu by'ubutabazi guserega n'ubu n'ubutabazi, kuko ijwi rizoshika kure. Abakeneye imbuto bazotumenya, abakeneye yuko tubaguriza imbuto bazotumenya. Leta izomenya yuko leta mvye leta nkozi izomenya yuko turi ugwaruka ari ikintu turiko turaterera ubwa mbere mu iterambere ry'ugwaruka, mu iterambere
ryaho tubaye no mu iterambere ry'igisata c'uburimyi. Urumva rero turabashimiye cyane kubona mwashoboye kudusanga ku kivi, tukanabasaba yuko ubu bufasha muri ko muraha abantu batandukanye mutorambirwa mwoza murabikora. Turabashimiye cyane. Natwe turabashimiye. Abanywanyi ba koperative Sojead, tugire Sojead, tugire Sojead, sawa.